oya ntabwo twataha match yose pe tutaravye Sunderland na Brentford nese Sunderland na Brentford nazo zikugize kayo oya ako nashatse kuvuga ko ari nandi makuru hari nyene ubwo mugabo abantu ngira ngo barumvise impamvu twari twatumye twafashe umwanya ukwiye wo kugana na Biri kugira ngo tumenye uburyo match itegurwa gute Santiago Bernabeu. Ikiganiro dukoranye na Biri ibimeze gute abantu bagikurikiranya abantu barenga igihumbi n'ijana igihumbi n'ijana barenga bariko baragikurikirana bagomba kumenya ko vyari vyifashe kuri Santiago Bernabeu ku mugoroba wejo tubigire ko rero twebwe twihuta cyane Abdul vyari bintu hako nyamuneka ntihagire aho baja kuko turaje n'ubundi dushoye kwa gatushika natwe twongera tutateba twirukanga ni mugoroba Abdul ntivyari vyoroshe yari match ya mbere yino saison ya 2025-2026 yari El Clasico ya mbere nyuma yuko mu mwaka uheze Real Madrid ikinye Clasico zishika kuri Stade na Barcelona zose kazitsinda kandi ku bitsindo vyiremere haraho bariye bine yima kana bariye bitanu bijya ntavyo bacibuke reka nibindi bigiye bitandukanye tujane nibihe nawe reka ariko muri match yo kumugora ku musojo bari bakiriye Santiago Bernabeu bivuze ngo Real Madrid yari yifuza n'imiburi gusubira kandi kwiyambika umutambara mbere equipe yitwa FC Barcelona banabikoze neza umenyereza Xabi Alonso mushingiye muri 11 batanguye mu kibuga uburyo yari yagaritse abakinyi biwe ndetse na Sorg nivyo yanafise instruction zumenyereza witwa hasi d'Afrique yari cyo hejuru muri tribune karaburukino Real Madrid yasubiza umutamara fata equipe yitwa Barcelona iterekamo 2-1 match wayibonye gute tactiquement abamenyereza ku mugora ku musi wejo Abdul yaba kuri Xabi Alonso ndetse na Sorg hari utakoze cyabwiriza gukoragira ngo dushobora kwa twabona ubundi buryo urukino rwari kugenda gusumba kuri vyanse bikunze match yarinze kiri mu minota 90 habonekamwe ivyo gushima kabonekamo n'ivyo kugaya haba kuwatsinze no kuwatsinzwe uretse ko kuwatsinzwe we akenshi no usanga higwije vyinshi vyo kugaya gusumba ivyo umuntu ashobora kuba yoshima mereye ku mugabo yitwa Xabi Alonso avuga yuko match itangura mbuyamba niwe twabiganiriye hano tugira dutangure match ati bigaragara ko line-up ishobora kubiri mu ubwoba bitewe no kuntu yagaruye umwana yitwa Camavinga hagati mu kibuga ariko twagiye kubona ko ni touch nziza yakoze kandi yarakeneye kugira ngo abuze Mediane ya Barcelona gutembera uko bavyifuza hagati mu kibuga cyane ko Marca vyemeza yuko decision gutanguza umugabo witwa Camavinga mu kibuga ku munsi wejo byari kugira ngo abuzu witwa Pedri Gonzalez kwisanzu ubwisanzure tumuzi ko Pedri Gonzalez karakira kijyani kitwereka ngo yaramaze kwiga no kumenya uko movement za Barcelona zikogwa hagati mu kibuga yagomba kurondera element déclencheur yo kuza kwica no konona ibiharuro vyose equipe ya Barcelona agomba gukinira ko hagati mu kibuga ndongera ngaruka ku kintu cyo kuntu yiyimye service z'umukinyi mwiza kuri kabiri ndavuga Dani Carvajal yarari muzima yashobora kuza kumufasha kuko Trent we sinamuharura ndavye uko movement z'umugabo witwa Marcus Rashford akora muri equipe ya Barcelona nabona agomba kugarura nimba uyu muvandimwe Federico Valverde amukura muri match canka akaza kamukinisha hagati mu kibuga ariko kuri kabiri vyagaragara ko akeneye umukinnyi ari typique kuri rya nimero kugira ngo yirinde ibitero biza kuza biciye ku ruhande rw'ibubamfu cyane ariko ntiyabikoze ku mugoroba wejo vyanahuriranye novuga ngo nuko iwe yarafise ivyagomba gutuma na message abakinyi biwe yari yabahaye nabonye mu gitondo hari umuntu yashavuye cyane mvuga kwisohoka tactiquement y'umugabo yitwa Vinicius Junior nitangura ry'umugabo yitwa Federico Valverde ico gimye Real Madrid kwa ruri ya ruhande rw'iburyo ariko ruracako umugabo yitwa Marcus Rashford bwene nivyo igitsindo Barcelona yatsinze nikosa ryakozwe n'abakinyi ba Real Madrid ariko Marcus Rashford umupira yawinjiranya wucishije kwa ruri ya ruhande nikosa gareje kuko n'uwitwa Arda Güler yatakaje baro ariko Marcus Rashford nawe yarabizi ko mwakiri mwaruri ya ruhande umukinya ariyo bitaza kumugora cyane kugira ngo umupira ugarure ahantu hagaze Fermin Lopez araugarura Fermin awutsinda neza bitiriwe biramurusha rero kuri line-up Real Madrid iyo equipe uko wayipanze ko sitsinze nta byinshi byo kugaruka kuvuga ko biba bigiye ariko kuri equipe yitwa FC Barcelona nzo bivuga ndabisubiremwo Sorg hari kintu yiyimye nimba atari na Afrika yafashe umwanzuro yiyimye service za Ronaldo nanse kukubesha muri defense centrale equipe yitwa Barcelona yari keneye Rojo
kuko Eric Garcia ni umukinnyi mwiza ariko mwiza mu bijyanye no gukoresha ubwenge hahandi biza kumusaba kwempoza inguvu ntacaza kukumarira n'uwo ku Barca bariko barakinana nawe niko kuko n'umukinnyi atanga nguvu nyinshi aza gukoresha burya umwana yitwa ku Barca na message yari yayitanze ava match nuko gusa bamenyereza batashatse kumwumvira yari yababwiye ngo ari ugukora ikibazo ca mbere mwitwa ko kigoye mu ishuri no kudefanda Kylian Mbappe no genda kwikorera ico kibazo gusumba gukina na Kylian Mbappe yari yamaze kubabwira ngo muri match tumaze gukina nawe niwe mukinyi nahuye nawe mu defenseur akangora kandi nikimenya amenye match zose bakinye umwaka weze ibitsindo Real Madrid yabonye suruhara rukomeye gwa Mbappe uyu munsi gutsindwa kwabo bishingiye kuri Kylian Mbappe yabatsinze igitsindo ca mbere bivuze ngo rero equipe yitwa FC Barcelona hari ico yimye abakunzi bayo staff ya equipe ya Barcelona hari ico yimye Barcelona ubwayo mu gutarondera umudefenseur mwiza arakwe guhagarara mu kiriya kibanza ko Andreas Christensen atariho yarari ariko nawe kandi afise byinshi ahuriye ko n'umugabo witwa Eric Garcia kubera kudafata riske uzane Ronald Arroyo ashire kikirato Mbappe ashire kikirato Jude Bellingham batinye begere buryo umudefenseur mwiza arakubwira ngo iyo uri kurakina n'umusatiriza kina mukoze kikirato banze umukure muri match kuko afashe baro bwa kabiri n'ubwa gatatu yumvise umukandagira iruhande ntasubira kwiyangaja muri za action Barcelona nico kintu yakibuze kongera koko yabuze services za bamwe mu bakinnyi yarifise atakundi yarifise yari kugira kuko kubura umukinnyi yatsinze ibitsindo 16 canke 15 birenga Dani Olmo kubura Rafinha yatsinze 37 kubura munyegori wa mbere uretse ko warahari yitwaye neza ivyo nta kibazo ariko biragaragara ngo equipe yitwa Barcelona yari ifise vyinshi yiyimye muri match wanashaka ufatiye no kubari bahari kuko uravye n'ukuntu animation y'umukino yari imeze Ferran Torres n'umukinyi utari gutinya gukura muri match mu minota 30 ya match ibi bintu ndabikunda kumumenyereza yitwa Rusha Mohamed arakubwira ngo kinivyo nagutumye ariko bikunaniye mu minota 20 ntibisigura ko nakora remplacement uravamo ndafata risk uvemwo hazu yundi ko yabibona ko Marcus Rashford ashobora gukina muri irya position kandi hari uburyo bwo kwegeza imbere Frankie de Jong Marcus adakaza gukasa Pedri akegera imbere mu kibanza cyari kirimo Firmino Lopez Firmino akaja ku ruhande vyashoboka ko ari ibintu yari gukora kare Ferran Torres yaramaze kumwereka ibimenyetso ko bitaza gushoboka ko akina ubuhinga buke deuxièmement ari karakina n'umukinyi yamusumbije ubwenge anamusumvya n'umubiri Eder Militao yananije cyane Ferran Torres mu buryo bugaragara arahiga ahungira buryo biranka ahungira bubafu ntibiri bukunde ico uyu mugabo ari karakora yitwa Ferran Torres kwara kujyama hasi umugarikiza nakamubwira toya ati hasi uko bigenda ni El Clasico ni match ikomeye uravyuka ukina umupira ibi ni ibintu bimwe Marc Sorg yiyimye vyashoboka ko Barcelona yari gukora ibitandukanye n'ivyo yakoze ku mugoroba weje hari kindi kintu abantu benshi bagiye baragaruka ko umuvandimwe Birara kigarutse kacara acanyibutsa abantu twaganiriye mu gitondo mu kiganiro Classic Sport isoka rya Vinicius Junior hari bamwe mu bo ryababaje ndiko ndanavuga ko ryari mukuri hari n'abatavyumvise neza ariko wumve ngo nabari kuri stade baje ko baguha umuco bavyakiriye neza ahubwo gusumba uko we wavyakiriye uri Bujumbura avuga ngo Barcelona itanguye kubona uburyo bwayo bwo gukinira toyeje yabo mu gice ca kabiri mwija minota bariko baratodemina dufise igitsindo kimwe imbere wewe uri Xabi Alonso ico ukora niki ko wari watanze message ku bakinyi bawe gukora nka club nka equipe nka groupe dutakaje baro garuka mwese uri Vinicius na Mbappe twabatumye kurondera ibitsindo ariko garuka muzi nyuma y'umurongo abanyama ikibuga kabiri mufashe bagenzi banyu ivyo babikoze gushika ubwo Vinicius Junior umubiri utanguye kugaragaza ibimenyetso vyo kutagishoboye ivyo bintu kugira ngo rero bataza gukina nka equipe ifise karate tukura kuko Barcelona rimaze kubibamenyesha ngo ubu harageze ko mwiyakira nta mupira dusubira kubaho tugira dukine turondera kugombora igitsindo kigira kabiri mwadutsinze kandi uko Barcelona yaduza possession gushika kuri 63 canke 7% vyagaragara ngo Real Madrid itangwe kuja muri risk nyinshi zo gutsindwa igitsindo
kandi muri ya surnombre bagaragaza kugira mu kibuga cyabo kongera ko pressure ya Barcelona vyaba ngombwa ko arondera umukinyi nubwo ataza kuza gukina baro ariko ahagarare mu kibanza kiza gutuma umukinyi wa Barcelona atabandanya ngo ashikane baro ku igore akuramo Vinicius vyagaragara ngo kugaruka ari inyuma afashe bagenzi biwe iminota bikoze irahagije biranse azane rero umukinyi aza gufasha uyu murongo wa babandi bane bari hari inyuma ngira ngo mwana bibonye ni minota 9 bongeye akinjiza mu Gonzalo Garcia yigezamo tuma kurondera igitsinda yamubwiye ngo ubuvuyemo ndazi kumurusha kudefend ingo hagarare mu kibanza cyo hagati mu kibuga dufashe gukora block equipe yatwimye umupira ariko natwe kutwima kwabo dutume bawukinira aho dushaka ko bawukinira duca umurongo batagomba kurenza raba amasegonda make ku munota wa nyuma babaciye mu jyahumye baro bakayitwara bakayishikana imbere control yakoze na Poitrine Gilles kundi yabumusatiriza incari gitsinda bivuze ngo rero Xabi Alonso yakoze reaction bamenyereza abakuru nubwo akiri muto arabona ko agomba gukina na equipe murusha yego uburyo aza kuyizibira buryo ibi bintu ndabizi kuri Jose Mourinho ati equipe uzi kwikurusha ukina nayo urondera iki wewe igamaye ringeno babona mu ibitsindo ubironse wige namaye yo kubizibira arakubwira ngo sinzotinya kudefend ubusa ku bundi kuri equipe nzi neza kwimerita gutwara amanota 3 kuri match tugomba gukina na Xabi Alonso nivyo yakoze yatanze message mu gice cya mbere ku bahungu bibo baramufasha ibitsindo barabibona bamaze kubona yiga uburyo aza kubungabunga umusaruro yabonye gushika match heads ariko Abdul ikibuga kitagira element dangereux bigaragara ngo equipe adverse ura kwisanzura kandi element dangereux wa Real Madrid ku mugora ku munsi w'ejo umugabo witwa Vinicius Junior ahantu bona mbuyamba kwisoka rya Vinicius Junior abantu bari kwabijija kumwe ariko tubwiwe yuko Santiago Bernabeu wobo ahubwo bakomeye akaruru Vinicius Junior bambwira bati ingingo mumenyereza afashe ubahiriza soka mu kibuga ariko franchement turavye kuri tapis vert bona mbuyamba twabonye ko vyakunze ko equipe yitwa FC Barcelona itembereza umupira re mu buryo bwa nyabwo kuva ku munota 72 Xabi Alonso asora umugabo witwa Vinicius Junior akazana umugabo witwa Rodrigo Goes premièrement Rodrigo Goes bigaragara ngo franchement psychologique mu mwanya w'umunyabrazil Rodrigo Goes da Silva ntabwo ameze neza ijana ku ijana kuko ubujya amazi imisarika arabatrete muri Real Madrid warashaka no menyereza ngene yitwa Xabi Alonso sumukinyi no munsi Geno hava nitega ko ibintu bikomeye muri match ya El Clasico ariko nari mfise Vini no munsi karagara urwego rwiza Vini yakinye match yiwe nziza kugeza ku munota 72 ubwo yamusohoye mbuyamba adura tubwiye ko Xabi Alonso yafashe decision nziza ariko uravye uburyo equipe yitwa FC Barcelona yacinjira mu kibuga Bilibera Gilles Koundé Bilibera Lamine Yamal ahubwo dutangura kubona Alvaro Carreras ari expose kuri service za Lamine Yamal umwe amashaka kumucenga akabayona mu koresha amakosa ahantu franchement gusora Vinicius Junior ku munota 72 je ndumva noza na Abdul mu buryo bwo kumugabo witwa Xabi Alonso bafashe decision nziza kuko equipe igomba gutunga umukinnyi ari danger mu kibuga umwe equipe igomba kumva igatuma uko wabonye ko Vina gisoka muri match ni nkaho Xabi Alonso yanaribe equipe yitwa Barcelona tiri mukini je namaze kubona intsinzi ku munota 72 harasigaye plus de 28 minutes kuko harasigaye 19 minutes ngo iminota 90 ikwira ni minota 9 abwijana bari bongeye iyi decision yafashe umugabo witwa Xabi Alonso na nibishobora kutwereka ko peut-être niyeza kugira umumenyereza yitwa Hansidient Flick yari kuba yicaye kuri bande touche ya equipe yitwa FC Barcelona agakora 1000 reflexion musumba yari gwavamo detourna muri 2 minota ishika kuri 30 yari sigaye mu kibuga amaze gukora remplacement ngo witwa Vinicius Junior urakoze je reka mpere kuri ico kintu cha decision yo gukuramwo uyu akinjizamo yundi je ndabisobanura mu buryo bubiri ndifashisha amwe mu majambo Pepe Guardiola yigeze kuvuga aravuga ngo rimwe na rimwe abakoca dukora akazi kagoye kuko kumenyereza en grande partie ni gufata ingingo hari ni risk ni gufata decision kandi burya ingingo yose umuntu afashe ishaka kumugendekera neza
ishobora kwama ivyamwe canke bigahomba ni nko kurangura ikintu yavuze ngo iyo umuntu agize remplacement izo remplacement zikavyara igitego canke zikaguha intsinzi umusaruro match ukayitsinda abantu barakuririmba ariko izo remplacement wagize ivyari vyaboneze bakaza bakabivida canke se bakaba umwe uwuje akaba ari wacitsinda wewe bikarangira utsinzwe iyo match ico gihe urutoki barutunga wewe ko ari we wononye match ku mugoroba rero umuntu ashaka kwibaza reka tuje muri scenario akimuramplasa tutarabona ko match irangiye uretse yuko ubunyene dushaka kuvuga ngo yari light ku mugoroba kuko yabonye intsinzi enda kwereke Real Madrid yari muri position yo kuvuga ngo mukeba afise umupira kutirusha ariko twebwe twabaye realiste natwe turafise intsinzi hanyuma muri football Abdul we no kwambwiye ati nawejeje ako munyama bayide wari hano ari hano munyama ari hano sivyo bambwiye ati twe twarawukinye dukina muri equipe y'abatama ubu ngo bakina muri equipe y'abatama ubu bakagombye kuba ariho bakina kuko banganya imyaka na Mbappe mugubu ngo bakina mu batama uravyumva none se ubutama buhera ku myaka ingahe ubutama buhera nko kuri 40 batwe ubwacu bwatanguye kare rero urumva ugasanga umumenyereza barakubwira ko abantu bakinye football nemereye kuri ico kintu ariko nemereye kuri ico kintu bavuga ngo abantu bakinye football bakubwira yuko nibyo ndiko ndadugira ko ndagiye ubidugira ko tumaze kumva isaha duhabwa na Bubets Bubets irabamenyesha isaha ni isaha 2 z'ijoro menya urugero rw'amahirwe yawe uciye kuri wezi3 akaburungu Bubets akaburungu BI Bubets utsinze uraronka iyo utsinze uraronka birumvikana ko ugarura urubuga rwa mbere mu gihugu cy'u Burundi ushobora gutigira ko mu buryo bumeze neza cyane ni Bubets birumvikana no mu kanya hagiye kuba urukino mu kanya araburukina muri igihugu cya Espagne urukino rusozera hejuru ya 10 Atletico Madrid Anthony Real Betis birumvikana yuko ni match nziza abantu bagomba kuba baraba ubwo reka dukomeze nako ndakubwira nti rero kuba kinye football barakubwira yuko umukinyi araruha ekipe iraruha irahangayika iyo uri kurarondera umupira gusumba ko uri karawukina yes Real Madrid yari muri position kuvuga ngo kuko Kilomike turavye physionomie ya match hari ukuntu match yari kiragenda ubona yuko inyuma ya penalty Real Madrid yatangaye kugira ubwoba nakigarutse ko mu gatondo twama tubibona muri match hari igihe ekipe niyo mpamvu bakubwira ngo burya ekipe ifise umuzamu mwiza umuzamu mwiza hari igihe gutabara akakugarukana muri match we wari wagiye tayari nivyo uyu muvandimwe yakuyemwo penalty ivyizigiro kandi yakuyemwo ku munota 50 aravuga ati erega muramenye guys twatsinzwe 2-1 kandi turashafise iminota 40 imbere birashoboka ko tworomonta score aranabatabara ku ruhande rwiwe akora akazi abantu bari batari bamutegereje ko kuko abantu benshi baraduta kuri we kandi biranumvikana nawe nyene arabizi ko ari umumenyere ari umugarizi wa kabiri ariko umwe ababaye agomba guhahagarara kandi nk'umuntu w'umusinia burya abantu bafite experience ntuze badute ko ari umunsi bashaka kukubwira ati twe turi nawe ukinye canke twarigeze kuba tukina tuno turatuzi so je ku ruhande rwanje rero mbona ku ruhande rwa Xabi Alonso gufata decision agakurayo kumukinya ari très dangereux cyambere tuvuze ngo umukinya ari très dangereux muri Real Madrid bigaragara ko ari Kylian Mbappe kuruta abandi baramaze gutransha uyu musore peut-être uravye no mu buryo akina ubona ko we yiteguye kuranda service abandi kubacomekera imipira barabe ko botsinda hari uburyo buri très dangereux atsinda ariko igitsindo ca Real Madrid bagomba kucubakira kuri ntoza hari umuvandimwe ku mugoroba yambwiye ati ese Mbappe nta kuntu bo mukura gutera ama penalty ko mbona azihusha ndamubwira ati buri equipe yose iratranche kavuga ngo uwi wacu dushaka ko azotsinda ibitsindo vyinshi n'uyu abihusha abitsinda nta kibazo agomba kuzitera ariko agomba kuzitera kuko muri uko kuzihusha nawe azokomeza yiyantrene
mu bwoko z'imwaka naho nyene ubumutakarira icizere nawe bigatuma mu mutima wiwe kinatakara jere kukuramwo Vinicius je franchement parla même si ariko arakina neza ariko je mbona kuri equipe ishaka kudefanda igeze muri iriya minota yagomba kurekera n'uwo kuko n'uwari yinjiye ntabwo ari umuswa nawe